Yesu ashimwe. Dusangira aya majambo dusanga muri Zaburi 133 umurongo wa mbere haravuga ngo ewe kuntu ari vyiza ko abavukana babana nyakubana. Dusangira ijambo rivuga ngo emera kubana n'abandi mu bumwe. Ubuzima bugizwe no kubana n'abandi. Musanzwe mubizi yuko dukeneraniye, mbere nyamwigenda Abarundi bavuze ngo ntashobora kurima impeshi, bisigura ni wagenda ubaho wenyene ntacyo uzokwimarira. Ibi rero nico Bibiliya yise ubufatanye. Ubufatanye burarengeye no kuza mu bikorane tukahahurira, umuntu akinjira agasohoka. Ubufatanye ni ikintu gikomeye, harajamwo kugira ibiyago vyimbitse, mbere hakagera ahantu mwicara mugasangira naho mutobikora imisi yose. Mu bufatanye kandi murahanura, mu bufatanye muraterana intege, mu bufatanye murigishanya, si ivyo gusa, mu bufatanye turakoreranira. Rero ubwo bufatanye nibwo Imana itugombako. Kuba mu bufatanye ni ikintu ciza cyane, kuko ni n'umuti uvura isoni n'ubwoba. Hari igihe umuntu abaho yavukanye isoni be n'ubwoba, bikamugora kuvuga mu bantu benshi, ariko iyo mubanye mu mugwi mutoya mugasangirira hamwe, arashobora kuronka akaryo ko kuvuga za soni n'ubwoba bigatera bihera. Hariho ikindi ciza cyavyo cyo kuba mu bufatanye, Imana iraza ikaba hagati yacu. Mbere n'Abarundi baravuze ngo ahari abakundana niho usanga Imana ivyagiye. Hanyuma Bibiliya nayo muri Matayo 18 umurongo wa 20 hakavuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye azoba hagati muri bo. Nuko rero twige kuba mu bumwe, twige kuba mu bufatanye, niho tuzogira umugisha, tukagira amahoro, tugasanga turungutse byinshi kuruta. Emera kubana n'abandi mu bumwe.